your own boss, be your own boss, your own boss. Kazoza FM. Be your own boss, be your own boss, your own boss. Kazoza FM. Numunezero ntangere kubana namwe kandi uno munsi turiko tuvugana kuvyerekeye Kazoza Finance mu kiganiro Be Your Own Boss kiremeshwa na jewe nyene Claude Nikondeha. Mu mwaka wa 2012 natanguje Kazoza Finance kubera ibintu ahanini bitatu. Icambere nabona urwaruka rwinshi rudafise akazi. Uno munsi mu gihugu hariho amashuri ivyo twita ama universite kaminuza zirenga 50. Izo zose zikaba zemewe n'amategeko yo gukorera mu gihugu, zigasohora abanyeshuri barenga 25,000 ku mwaka. Hanyuma urumva yuko mu myaka 10 abari abanyeshuri jeune batagira akazi barenga 250. Umva ko ari intambamyi cyane. Gutangura rero Kazoza kwari kugira ngo umuntu arabe ingene yofasha muri ivyo. Hanyuma ica kabiri bwari ubuke bw'abantu bakoresha ama institution financière, ubuke bw'abantu bakoresha amabanki. Hanyuma gaca bituma ubutunzi bwabo budatera imbere. Ca gatatu kwari guhimiriza abigeme abarundikazi kugira ngo nabo baje mu bikorera ivyabo, baje mu vyo kugwiza umwimbu. Ahanini rero nivyo bintu bitatu byatumye dutangura Kazoza Finance mu mwaka wa 2012. Uno munsi rero tugomba tuvugane kuri urwo rugendo rw'iyo myaka 10 iheze 11. Hanyuma muri studio tukaba twatumiye abanywanyi ba Kazoza tumaranye imyaka myinshi, batanguye ari abantu batoya mugabo no munsi bakaba bageze ku rugero rushimishije, haba mu gukora akazi kiwabo, haba mu guha akazi abandi, haba kumenyera gukoresha banki n'ivyo bindi vyose byatumye dutangura Kazoza. Ibubamfu turi kumwe na Felix Niyonzima akorera mu Itenga. Kaze cyane Felix. Murakoze cyane udoha ikaze. Ego. Hanyuma turafise umudamu akorera kwa Siyoni yitwa Francine Nimenya. Kaze cyane Francine. Murakoze cyane kuba mwatwiyumviriye ko mukadutumira. Ego. Hanyuma turafise nundi mudamu akorera kwa Siyoni nyene yitwa Muhimpundu Chantal. Kaze Muhimpundu. Murakoze cyane kudutumira. Ego. Hanyuma turafise na nduri Dereyimana Denis. Kaze cyane Denis. Nukuri murakoze cyane twakira muri Kazoza Finance. Adukuri cyane cyane nukuri. Urakoze. Hanyuma turi kumwe na Dora Iteka Marlene, akaba ari umukozi wa Kazoza Finance, ajejwe ama agence na operation. Kaze cyane Dora. Murakoze. Ego. Reka rero dutangure duhanahana ijambo, tugira ikiganiro, tuganire tuvugane urugendo rwanyu rwo muri Kazoza, igene Kazoza mwabanye muri imyaka mumaze, muri abanywanyi mukorera muri communauté, haba mu kugwiza umwimbu no gutanga akazi n'ibindi. Reka ntangurire kuri Felix Niyonzima. Felix, Sabwe. Urugendo rwanyu ducire ku mayange. Okay, murakoze uduha ijambo. Ego. Urugendo rwanje cyane cyane ku myaka maze muri Kazoza Finance. Nayijemwo ndi muto mu buryo bw'amafaranga. Yego. Nyuma ndiko ndakompara aho ngeze naho natanguriye, ndabona ko hariho itandukaniro rinini cyane. Mugabo igihe nayizamwe jewe mu ntango namera nk'utayumva, na cyane ko ama microfinance menshi hariyo naraciyemwo baraturya amafaranga. Ivyo rero vyantuma nkekeranya ati nkeka naba
ari vya bindi nyene bameze nk'abandi barenganye makene gihe bucaye bakoze hama mugabo sinzi ukuntu nyene numise mu mutima wanje umenga nyene ni sawa ndavye bagenzi banje babikayo barampa amasheka mwe nkaza kurotira amahera hama nkanabona ko bantumye kuyarutira kandi nabo bari hejuru yanje mu buryo bw'amafaranga bica bintu mari umenga na jeno nayizera ahubwo nkahabika caye nkahakorera tugakorana hama kugeza no munsi rero navuga ati ni sawa imyaka tumaze muri Kazoza Finance bimeze neza aho natanguriye ubuse hongeze ndabona ko biriko biraje imbere yego cyane murakoze cyane hama Deni we tumara imyaka myinshi cyane waje gute urugendo rwawe rumeze gute murakoze ku mijambo je Kazoza Finance tumaranye imyaka ishika 10 Kazoza Finance twatanguranye ndumuntu nyene asanzwe byo nkora bigoyagoye nyene kubera byerekeye uburyo mbo ico gihe nakorana na banki yitwa CRDB ndagenda ndabasaba credit ya 30 millions yego saba credit ya 30 millions barangora kuri abayami gose amarame n'imyaka ishinga ibiri negosio yo credit ushana projet nari mfise nyene yo ku nanda yasabe amafaranga ushobora bihagarika muri abantebeje camura no mwaje chef d'agence wa Kazoza Mwasiyoni twa Odas cyasanga mu kibanza nakorera je Mwasiyoni nyene bya produit brarudi anyigisha Kazoza cana mugani ico kibazo office acambye ico gusa n'ikibazo office yego ubunya tugende ndagwe konti candagenda nyene yagura konti nshiraho ati tsangu kire bafise manga meza nga ucuza ngaha ndagusabe credit cyagara ibyo gufite ati cyangwa ko ranyumviza mugabo ati ya wegira gusa nakigura mu meza 3 kibazo ndagitunganije no kuri mbe yarambere no ku mu vyevera no kuri icyo twavuganye nawe masiga y'icicaro vraiment aya bana kuri acane buri kiyete nyene ya credit mu misi miga tarama magara sinjya deni jya bamatani miri no kuri amafaranga no kuri yarambere mu gisha no kuri ndakora ndumva no kuri kuburyo yuko canumva yuko ibyo nokora byose business nziza ngo ndakora amafaranga ndonga nkagiye ko ndabika muri Kazoza kubera mari amaye yarangiye yambere mu gisha uburyo bwo cyanje muri system ko ndigisha nabandi umengo niko ndigisha muganga nukuri ndigisha kabisa abantu baje masiyo ni bamwe bana inko muri Kazoza nubu gushura munsi yarageze benshi nije muri Kazoza barabaye amafaranga barafite ibibazo by'amafaranga urabona kurangura barabahaye kandi baje no kuyishura ati nukuri waratuye muvyeyi muri Kazoza nukuri bari mu microfinance yanje za CCM kuri abaye amafaranga byaragorana basabwe urusabe 3 millions ngo muzi muri accompagner abantu batatu bandi kuri 3 millions cyandabwe ati mugenzi ico kibazo ufise cyama miliyoni 5 ngo tugene muri Kazoza ubura ko nenga arayogura sa amafaranga ushaka andiki kite bamwe senye millions no kuyisha yishuye no kuri amashingi nani kuri nani ataye umwanya wanje no kuri sanemize ko Kazoza ikoroko ariko nukuri twatera imbere abandi baratera imbere ko gushikura umunsi vraiment ama projet ngeze ko shimya Kazoza ko Kazoza kuri jewe niye muhira n'amafaranga je Kazorama ngo angwe ko nabi nukuri mu maraza heza ge nukuri nibyo ngeze ko vraiment nukuri ndabishima nukuri yego urakoze cyane Deni ni none urumva cyatumye dutangura harimo gutanga akazi ugeze ku bakozi bangahe abukoresha n'abakora kubera mukorana banganira je ndavye aho ngeze ubu mu rwego rwo gusiruta cyane ngeze mu rwego arabakozi muri shama hotel bashika 15 bise abakozi muri pura yariya 8 barabe abakozi wanje n'abandi bakora muri Kongo barabe by'amadepo yanje bukavu hose ibyo byose ni source ya Kazoza kuko Kazoza kuma amafaranga ibidaje muri Brarudi baduye ama compte exportation
batuma miliyoni ijana ndagura ibidaje shikumbi bine muri Braludi kwacho gibrabya de ma compte ngo tutangure exporter dushire hanze kuri kibazo cy'amadevise ubu rero hariho amadevize winjiza mu gihugu ego tubesa muri interbank nyene ko ivyo dushime ko ego umve byose umugisha wa vime Kazoza n'amakori uri hane reka tutandukire kuri Francine murakoze ego Francine wowe uboneka umengo uracari muto cyane watanguye na Kazoza ryari urugendo rwawe rwagenze gute murakoze ku mijambo je natanguye na Kazoza muri 2015 okay natanguye na Kazoza 2015 ariko imbere yaho nari nsanzwe nkorera mu isoko ya Bujumbura yego hanyuma sinzi ko shobora gusubira inyuma gatoya petite moignage donc nkiri umunyeshure nashobora kuva ku ishuri nkaca kwa grand sœur ahakorera hanyuma nkarabica ari karakora nkamufasha wewe yari umudandaje wewe yarasanzwe adandaza ariko hamwe n'ivyo nkiri n'umunyeshuri nari mfise ukuntu papa yamaze gupfa nari nakenera kumva yuko hari ico noshobora gukora nanje nkakora ibitumbura nkagenda ndabitwaye ku ishuri nkabishira mu isakoshi muri recreation nkahereza nk'umugenzi kimwe tukagisangira turi nk'abantu bane mu ntumbero yo kubahonja kugira ngo bumve yuko ico gitumbura cyo bakiryoshe kiba motive kucabangurira vya bindi nagiye ntwaye hanyuma Imana irafasha mukuru wanje anyegereje aranyigisha ibikorwa abinyigisha ariko nanje numva yuko nubwo no bandi ko ndiga level yanje ni yukudandaza ndabigumyemwo isoko rirasha bihiye naramerewe nabi cyane namaze nk'imyaka 2 ntashobora gukora ndarondera ikibanza kwa Sioni aho ndakironse amafaranga bansavye bikanka ariko nyene Imana itabura kuyigenza iramu mu marayika je sanzwe sengera muri Église du Bomberge okay Imana irungi ku marayika umudamu yitwa Shimirimana Gloriose asaba credit azi yuko ashaka kugenda hanze muri master y'umwana wa Bishop wacu ariko visa ntivyakunda ko ashobora kwironka ko ari kugira ngo jewe nshobore kuronka ico nkora dusohotse arambaza ati bite ko atakazi gifise kandi sanzwe nzi kuri umuntu ukunda gukora ndamubwira nti nta mutahe mfise kandi nta nikibanza afise carambaza ati none wumva ari giki woshobora gukora ndamubwira ni jewe nibije nyine byo kudandaza vy'indya nari sanzwe menyere ati none wumva ukeneye amahiranga na gute ndamubwira ni jewe naho mpi miliyoni 2 noshobora gukora ngo yo gusa ndamubwira ne umva nari ndabivuze nyene nk'uwita ntizera yuko ashobora kugira icyakoze kuganje kuko ntiyari umugenzi ntiyari kintu na kimwe yari mu mama pasteur nyene tumenyeranye uko wonye bisanzwe naho nyene tutari close ayaronse rero arambwira ati nayaronse amahera urashaka kuza gutangura arayampa ayampaye ndamubwira nti okay urakoze ariko ntiyayampaye yose yacyama 1 million amaye 1 million aragenda aravugana n'umugabo umugabo aramubwira ati no ivyo byo kuvuga ngo umuhaye miliyoni genda ahubwo umubaze ingene ushaka kuronka ikibanza mukorane kuko ujya muntu arafise ingabire yo gukora jewe nari namwanya yuko dushaka gukorana kuko nari mfise akoba mu mutima ko umuntu twokorana eje nejo bundi akabona yuko hari ikintu kinini nyandamuriye na mujyajyani ndamubwira ni we cugenda muri amafaranga usigaranye cugenda urondere bajaji ku munsi bavuga ko itanga versement ya 30,000 iyo 30,000 yashaka kuzogufasha mu mezi 10 ukagarukana ya credit yawe ugasigara mu nyungu ariko ntivyakunda kumbura yari umugishanye n'Imana yanteguriye kugira ngo nkore cyo turarondera ikibanza kwa Sioni turakironka tumaze kukironka ndatangura nashaka ndababwire ko twatanguje amafaranga make selo y'ikibanza twari dufise twari dufise ikibanza gishaka kwinjiramo utanguye ushaka gutanguza nk'imiliyoni 30 en 2015 ariko twege ico gihe twatanguje hafi 10 millions niyo twatanguje niho naciye mpura n'umuchef d'agence yakorera kwa Sioni muri Kazoza yitwa Odasi araza aransigurira Odasi ndamurahira ndabaje wa microfinance ndabazi aho muje kutumwa nimara imyaka 2 ntakora ndaronse ico nkora nuraje kumwa twatundi miliyoni
nishwida je sininjira nibikunda ebana arangumako ndavuga ni okay none ko atayindi nyene mbona nga hafi reka ninjiremo ca ndinjiramo ninjiyemo inyuma y'amezi 5 acarambye ati none gafanse shaka ko tuvugana arangurira koka haje nyene equation arambaza ati nta kadeni wumva ubukeneye nindagakoze iki nakushaka ni none mu mpangara ngo wowe ngo turavye movement yawe ngo ningene umeze neza ngo twogwa nka 5 million ni okay nimereza ayamaye ndakora neza sinigeze numva telefone ya Kazoza indondera ngo watevye kuriha wagize iki wacererewe nabaye umwizigirwa na Kazoza Finance kandi numva shimira Imana cyane bose yuko naho ngeze ndahagejeje na Kazoza Finance Kazoza Finance yamaze kumideni plus de 4 fois kandi muri ico gihe cyose nagiye mbona gutera imbere mu gukorana nayo kandi hanini natwe nizera ko twababereye umugisha kuko twabaye abizigirwa kuko nitwa babizigirwa muri bike tuzabizigirwa no muri byinshi ubu ndizera neza ntakekeranya yuko naho nokenera 200 millions cyangwa 100 millions Kazoza yo yama kubwanje numva narakuranye nayo neza none ubu ufise abibanza bibiri equation ifise ibibanza bibiri kandi ivyo vyose biri ubu ugeze ku bakozi banganiye abakozi mu vya boutique alimentaire nsanzwe fise abakozi babiri ariko ibindi bikorwa nkorera hanze ndabikorana na donc n'abandi ba manager hanyuma tugafurnisa okay yego urumva ko ari benshi bari muri urwo rudandaza rwanyu kandi umupfasoni nkamwe biraryoshe cyane reka tutandukire undi mupfasoni turi kumwe mu impundu Chantal nawe twiganira urugendo rwawe ego murakoze cyane musanzwe Jesse nize amashuri menshi oya doba naragarukiye nka 7e abantu bimbonyene tumeze neza dutera tuje imbere cenja kubaka hama ndibuka ko nyene numva ko nubatse nkiri muto ariko muri jewe harimo ko nubwo ntizi ko yanakuzi wacu badandaza barabadandaza bato mbona bidutunze nanje numva muri jewe ko nkunda commerce ni muri iyo mvo rero nakuze nkunda kudandaza maze gukunda kudandaza nivyoroshe abakenyezi burya ntitworoherwa mu ngo umugabo wamengo ntabishaka ntiyabigomba wamengo aragenda akazana tugateka tukarya turabayeho mbega tegeciza kakingurira ariko nkumva ari akantu gahaze ko ntariko ndakora kandi ikindi nimvira mura numva notera intege kenshi nkunda kubwira n'abakenyezi ifoko umukenyezi arondera ico akora kuko birashobora gushika umutware wa akagwara mufise abana kandi ari we yahora azana ku munsi ico gihe none niyaja mu gitanda muzoca mwiruka ubusa ico ni kuvuga ngo umukenyezi wese ahari agomba guhaguruka kubwishaka ry'urugo n'umuryango bica bituma rero mfise ishaka ryo gukora ndibuka ko twari twatanguje akabutike namubwiye ko ngomba gukora twari dusa akabutike ico gihe niko twatanguriye ko twari tuvuye ruguru tuje muri 95 nga turagakora nkakora ivyo bitumbura nkabona bigenda neza burya kudandaza kunguka n'ibintu bya mbere biryoshe abantu b'Imana hanyuma rero yari muri iyo mvo yuko niyumvira ati mbega umutware vyogenda kubdanje vyoca bigenda gute Imana iradufasha rero muri twatundi duke natanguriyeko ukuri ntababesha nibuka ko noba naratanguye ku 50 50 biraja ngaho buke ndaja mu isoko nkuru ya Bujumbura buke nukuri novuga ko nagumye ntera imbere buke hanyuma hagerigere rero isoko rihiye turaja kwa Sioni tumaze kugira kwa Sioni vy'ukuri je isoko ryagiye gusha mfise ibibanza bibiri byuzuye ku buryo ndibuka isoko ryahiye narikoreye amaboko nari mvuga ngo ubuzima buraheze bwari buheze ku buryo ndibuka ko namaze n'indwi yose ntava no mu cyumba ndira ariko Imana yacu ni nziza cyane bica
kumva amatelefone ati va mu nzu turazi ko hari umuhizikazi ibintu nk'ivyo ndatangura ndaja ku isoko asiyoni kurondera ikibanza ngiye kurondera ikibanza ndatangura nyene muri bike bya bindi wa wundi abazi nkuko Felix arazi ko ndi umudandaza nari nshoboye nari umukenyezi ngerageza kambwira ati ndabanda gutije genda ufata ikibanza ubundi akavuga ati ndabanda gutije ndabo turangura ako akaba no gukorana neza n'abantu hari abahindi twakorana baduha ibintu by'ibitenge bakorera ngaho muri Asiatique barampamagara ati ntushobora kwicara tori ibitenge udandaza urazana gutyo biratangura biragenda neza bitangenda neza ndatangura ndaja amasafari rero natanguye kuzanja Tanzania Tanzania rambera umugisha East Africa ni yubahwe ibyo nzanye nkabona biragugwa yani haraba gutera imbere by'ukuri kuko ico gihe ntitwari bwaronke n'inzu y'Ubujumbura turateba turaronka inzu y'Ubujumbura ego hama ndatangura no gutangura kuza turatwara abana kwiga hanze mu Rwanda Uganda na interna nyene ya ruguru ko mutamwanya dufise kubakurikirana bavuga ati fo kwaja muri interna base kugira nshoboye gukora nanje ntekanye mu mutwe harabige rero isoko rihiye harabaye akantu nyene nabivuze katameze neza gushika abana bambaza ati mbega tuve mu ishuri ntoya ntigumamo burya bizogenda neza niho rero tuko turakora kwa Siyoni dutanguza ndibuka ko hariho abadamu twari kumwe twari abadamu 5 tuja baduha ibitenge vy'amakotebo tuja hamwe kugira ngo dukorere hamwe cari cimviro kandi c'umuchef d'agence yaje tubwira atari kumwebwe muko murafina kandi kazoza yaje ngaha kubganyu erega kazoza yaje kubganyu kandi kazoza imeze neza byukuri akayitwigisha ukamenga ntituvyumva ariko arateba akadusatira kweri amaze kudusatira harageze igihe rero turaja hamwe tuvuga turazi rero reka twuguruza amakonte umwe wese guruze konte hanyuma ko mu bintu tubikora kugira turonke byinshi bishoboka tuje hamwe baduhere hamwe credit fadika nukuri kazoza yaduha amafaranga menshi ndibuka ko ico gihe yaduha 60 million twara abadamu 5 turakora turayishura neza ku kwezi deje kuyishura ivyo dusigaranye rero turabidandaza turabigabura nk'inyungu umva ko twedeje kuri ha credit tusha turagabura gutyo tusha turatandukana umwe wese asigara ukwiwe je rero kazoza ko nari namaze kuyibona narayigumye ko mu nyuma irashobora kumpa 10 million ku bwanje imaze kumpa 10 million ndayishura bien nyene umva ko biko bandanya bigenda neza ndayishura haraba challenge sino vuga icagihe ca covid harabaye challenge mu kazi amafaranga byaragoranye ariko ku buryo kazoza twagumye tuyishura urabona credit iratinyitse uragira ubwo ati byo ntegerezwa notuma ndaburara ariko nkariha rero tukaguma tuyishura mu nyuma chansa nkaho menga nta kazi mbona byukuri harageze aho mbona umenga bintu sindabibona neza kubera iyo covid ndavuga no ndagira iki nta n'umutahe kuko ibintu byose ngomba kujamo bisaba umutahe munini kandi mu mutwe naguma numva naguka cyane nkeneye gukoresha umutahe munini burya nabanje ndatuza gato nkoresha ku gakeya nyene bampaye ndakishura hanyuma niho haboneka muri East Africa muri Tanzania umuntu aciye ku mugenzi umuzungu umunyamahanga nyene yarazanye izine ikora ibitenge arahamagara umugenzi wanje amuhamagara umugenzi wanje nawe nje yaramaze igihe yarabivuyemo twari tuzinanye mu masafari arampamagara ati we ko wabigumye mu bitenge bimeze gute ndambwira ati nukuri bitenge ni sawa ati je ndafise umuntu yampamagaye ashaka kudukorana none bimeze gute ati je wo muntu kera twarakorana neza ati reka tuzoje kuvisita ndibuka ko twafashe urugendo tuja kuvisita turagendayo aratwakira turamubona twerekara turatembera turaraba muri zine ivyuma iki bintu byose ebana yinstaye kabisa avuga ati keneye ko dukorana na mwebwe tisawo ikindi ashavuga ati murondera amafaranga
bigeze ku mafaranga yenda avuga nti aha reje ngira mfatwe kuko ibi bintu ni ibintu binini kandi ibi bintu binini bisaba umutahe munini none je biragenda gute abantu wa muntu turi kumwambwa turaje rero iki kintu ni kintu gisaba amahera menshi meme nanje nawe we nitwogishobora foko turondera n'undi umwe basi twe turamurondera umwe tumaze kumurondera bobo vraiment bari abantu bari hejuru bateye imbere barabona ko bashobora kuronka igitigiri cy'amafaranga nganuko bavuga ati nawe ni wigwariza urondere timana tije biragenda gute nuko bikose jewe foko nitura Kazoza nibo mbona ko twari kumwe nk'abavyeyi ariko nanje nakwimvira amahera nifuza mukama nkavuga naye barayama kweri ko mbona na situation itari meze neza ngire yama muvuma menshi iki nkabanzi principe kumbure za banke ndazumva ko biba bisaba ko umuntu agira amavuma niki ariko nukuri novuga ko Kazoza ndayikunda ndayishimira gose kubera naraje ndababwira umugambi mumfate mu mugongo kandi ndazi ko bizogenda neza je yo projet twarayize bimeze uko nimugira ico mukozi kuko ndagomba guhaguruka nari maze imenga ndaryamye ariko ndagomba ko mumpagurutsa nukuri Kazoza yubahwe byagenze neza barampaye amafaranga no kurafadika ubu ndi mu bandi ndabashimira hari muri covid yari yavuyemo covid yari yavuyemo Kazoza iramfata neza mu kugwiza umwimbu ego nanje candaja mu bandi urakoze cyane madame Français Chantal kuri yo ntahe ikomeye cyane iradiyo ni Kazoza FM ujije kugwiza umwimbu ikiganiro ni Beyond Boss turi kumwe na Dora Marlene akaba ari umukozi wa Kazoza Dora mu byo twari twishinze ubwa mbere kwari kuraba yuko urwaruka n'abandi bova mu ibarabara bakaronka akazi hariho ubuzi umuntu akrea ubwo twokwita les emplois directs na indirect kazozigeze he muri ivyo biharuro ego murakoze bon nkuko mwabivuze mu ntangamarara Kazoza yabonye izuba mu mwaka wa 2012 ico gihe yatanguranye n'abakozi bake batashika kuri 10 ariko ubu nkuko mwavuze ico cyo gutanga akazi ubu Kazoza irafise donc abakozi fise bararenga 100 rero muri abo bayikorera bahembwa na Kazoza hari n'abandi twovuga yuko duhemba indirectement ari abo banywanyi bacu bafise imigambi bagombye kunagura imigambi yabo nabo bagaheza bagakora kugira bateze imbere igihugu cabo bonge ateze imbere n'abandi nabo nyene mu gutanga akazi urumva ni urukurikirane ego gushika umunsi dufise abanywanyi baba ibihumbi 36 murumva yuko ari novuga ko rugero rushimishije kandi yuko ari byiza kwiterambere ry'igihugu kuko abantu benshi baravuye barahagurutse bariteza imbere mu rudandazwa baragwiza umwimbu nkuko twabyumvise muri izi ntahe bashinze bahereye hasi bunye bageze ahantu bo nyene bavuga yuko bishimira igikorwa bakora okay none muri abo bantu abo banywanyi 36 ugereranje n'imigambi ingana gute imigambi irarenga 1000 yego hanyuma iyo migambi 1000 ugasanga nayo imaze gushinga gukreya ubuzi nk'inshuro 5-6 urakoze cyane hanyuma mu abanywanyi ba Kazoza barabika bakabikuza nko muri imyaka 10 tumaze bamaze kubika ku rugero rungana gute muri imyaka 10
yego urugezo amaze ku donc novuga amadepo ararenga imiliyaridi amajana 2 yego murumva yuko mugiye kuraba ibiharuro tugitangura naho dushitse murabona yuko kazozi kirakura kuko barayizeye kandi mu kuyizera nuko nyene batwizera bakatubitsa amafaranga yabo yego Felix wumvise ivyo urazi ko mu ntango wakekeranya bavuga ati abani babandi basubiye kugaruka baje bambaye yindi mpuzu yitwa Kazoza mugabo umugambi ni wa wundi abanywanyi abagwiza mwimbu bamaze kubika imiliyaridi zirenga amajana 2 muri Kazoza yego ivyo kuri wewe bisobanuye kuri jewe birafise isobanuro kandi komeye naho washaka umunsi menye ko Kazoza Finance igeze ku miliyaridi amajana 2 miliyoni amajana 2 na vyanagaragara no mu bikorwa mu byo bamaze ari n'amafaranga y'abene gihugu vyanagaragara ko nyene ba Kazoza yarateye imbere hama jewe ico bisigura niki nanje vyampaye kuyizera cyane gusumba uko nari nayinjiye mu ndayikekeranya kuko nsubije inyuma navuze ko hariho microfinance yandiye amahera jewe hanyuma baca baranayugara kandi ndayabura nyene yose burundu rero nico cyatubangira ubwoba mugabo nsubije inyuma kandi naciye mbitsa amafaranga mu yindi banki niyaza ko ntakwirirwa ndavuga umwanya hama mugabo nayo bivanye ko mbere n'ubushobozi nari mfise buke naho nayo yari igeze naragerageje gusaba credit ndabona ko biragoranye ntayo bampaye ndabivuze amajambo yumvikana hanyuma je novuga nti rero mikoro ntuze Kazoza Finance niyo yonyene novuga kuva imyaka maze imaze kumpa credit jewe kukwizera kama credit kandi ndavye credit batangiye ko mu bwa mbere nari nanasavye na make nkekeranya nibaza ati reka ndabapime ndabe nibayampa ni sawa hanyuma jendi ukanye nasavye 5 miliyoni jewe mugabo mu chef d'agence yatwara Kamenge twara abana ku Mutanganoro hamba carambira ati mugabo wemba numenga basavye make sinimbi bituma basavye 5 miliyoni bo nayo nibaza ati kugira ndabe ko bazoyampa mbase bwa bizere ngenje nakwijana hamba carampropose ko basinari gutuma ngira nka 10 ndavye mu office canda sawa reka nze guhindura iketero ngira izo 10 naco hama baca barayama bayamaye abantu bwande n'abantu bazima hanyuma guhera ico gihe gushika no munsi twabandanje dukorana ndamaze kuronka credit sombayo kure cyane hanyuma kandi ndavye aho natanguriye na jewe ndabona ko ngeze ku rugero ni Kugwiza mu isanzwe kuko hari vyanciye ko numva umenga nomera nk'ubushinga intahe hama birambabaza ca ndabona ati kuvyukuri gikwiye kuba nk'icigwa jewe ava yuko nja mu vy'amabanki naba mu Gihosha ku Mutanga hamanda nubaka n'inzu mugabo je ndayubaka ata banki nimwe dukorana ndubaka iyo nzu ata credit ata banki dukorana mugabo ukukuntu nyene abadandaza ari gihe uba waguranye umuntu cyangwa ugasanga yagutije amahera atije ntaco mana ndayakoresha gusa nuko hari kera hanyuma uzoyama ngo mu nyuma biragenda nabi fata umwanzuro uko iyo nzu ndayigurisha kugira ngo nshobore gukora business neza nkuko nabibona jewe nipanze kuko umutayi wose wari wahereye ku vy'inzu sinzi umudirecteur umwe yatwara amashuri yo mu Kigobe yari umugenzi arambaza ati none nta banki nimwe mbewe mwakorana neka ndabivuze neza yaranshishije mu ijisho arambye ati byukuri je sinimwe warageze kugo rugero kubaka inzu atana kontu ufise vyakugendeye gute ashamba mentalite vyumva bise ico gihe sinzi ngene no bivuga nyene nanje ndagaruka nkiyevariwe nkibaza ati none vyangendeye gute kijya gihe hamaro ndabona ko nakantu kubujuju nyene kanshikeje nke kabijanye n'iterambere ryari hari ubumenyi umuntu yari afite ico gihe urataruka ari bwo no munsi je rero kuvijanye na Kazoza Finance ndayishimira cyane imyaka tumaranye byasire turamaranye imyaka niyaza ko ari hagati y'icenda cyangwa 10 ndabiharuye neza tumaranye
ndavye rero aho twatanguriye naho ngeze ku rugero rwiza kuko nk'ubu jewe ndamaze kuja mu bihugu bitandukanye kandi ngenda n'indege kandi ntavuga ngo ngiye gutembera ngiye mu byo n'indandazwa ngiye mu byo n'akazi umva nk'ico ndashobora kubona ati iyo ntakorana nayo mba ntarurira indege mba ntaraja mu ivyo bihugu kandi mu Bushinwa i Dubai Dar es Salaam n'ahandi ndamaze kujayo kandi ngiye kurangura urumva nk'ico rero ndagishimirayo ubwayo mu vy'ukuri yaramfashe mu mugongo ego me ivyo rero mfatiye ku ivyo vyose numva umenga ntaco tuma ntayizera ahubwo nizera ngo dukwiye no kuyisengera cyane kugira ngo ije imbere ku rugero runini bitume kuko amfete igiye imbere cyane natwe bw'abanywanyi tuzoje imbere ku rundi rugezo numvise ko bamwe mu bo turi kumwe batangura kuri 5 nanje ku 10 gutyo mugabo urumva aho tugeze no musi saho biranashoka ko ejo tuzoja ku miliyoni amajana canke amamiliyaridi ni mwagera kuko rugero matwe tuzatugiye imbere rero je mba ndayizera cyane no musi urumva ukugene umuntu akora ugene kazozikora kazoza ni abene gihugu ni abanywanyi si y'umuntu ni y'abanywanyi hanyuma rero ikurikira abanywanyi abanywanyi bamaze kugera ku rugero rwisumbuye nayo itegerezwa kuguma ikurikira hakujya mwagumye mubisubiramo muti nyine twarasavye credit ahandi tuje muri kazoza baraduha baratwizeye nivyo Deni we tumaranye imyaka myinshi cyane ubona ivyo mvuze ari ivyo kazoza iragukurikira ubona cyangwa uri kurayisiga gose no kuri kazoza kunimeze kubanyonyi bayo umengo sabanywayo no nabana bayo ko kazoza iragukurikira ku buryo yo kumengo niki no kurikura kandi cyo niki ko ubwo mu ngorane no kuri ubu tuvuge nk'ubu projet ngo ndakora ubu namara kazo yamaye inkoko yokorora nasavye mu misi 3 gutora amafaranga ni kuvuga ko kazoza itwama hafi ntikere ko dusubira inyuma ego tugitangura twe twashira twavuga ati ibintu bitatu umuntu wa mbere ukwiye kwa muri kuriyumvira ni umunywanyi turi ngaha kubera abanywanyi hanyuma bakabiri n'abakozi ba kazoza kuko nibo batuma abo banywanyi bashika aho bifuza gushika hanyuma abitwa ngo n'aba actionnaire baza ubwanyuma ntunabiyumvire sivyo kuko kazoza ni abanywanyi sivyo cyane gose ego okay hanyuma ikindi nshaka kubaza none urana aho tugeze ubu tugeze ahantu kazoza bigora kugira ngo ibahambye mwege muri course yo kugwiza umwimbu ni vyiza cyane kuko n'igihugu kirahatorera kuyogo amakori yanyu atera duga ubuzi muha abantu uko mutangura projet shasha niko muha ubuzi abantu niko muzana nkoko nk'iyo projet yanyu deni yo korora inkoko amagi yarafasha amagara y'abantu abakozi muba mwahaye akazi hamwe rero n'amakori muba mwatanze mu gihugu mugabo rero kubera kazoza ari microfinance ugaca usanga biratugora hariho amategeko menshi atuma tudashobora kubaha ayo madeni canke kubafata mu mugongo nkuko muvyifuza mubona two bigenza gute mwege nk'abanywanyi Francine murakoze ku mijambo ubaje ikibazo kiza cyane hanyuma icyo nizera nuko nkuko mugenzanje Felix yabivuze turabatera baje imbere turizera ko mu Mr. Mike tutazoba tukiri microfinance ahubwo tugira tube banki hanyuma muri uko gukorana namwe kujya twababereye abizigirwa
niko n'ubu tuzobabera bizigirwa mu gihe izoba yahindutse ikaba banki hanyuma kugira ngo ishobore kuba banki biva mu maboko yacu ni jewe ni wewe uko dukora tukayiteza imbere na cyane tukaba bizigirwa gutanga ideni si bibi ariko kuba umwizigirwa nasanze ari umutahe wa mbere cyane gose mu buzima ufasha umudandaza agatera imbere ukabaho utugije ugatera imbere ugateza imbere n'abandi niwo mutahe wa mbere nabonye hanyuma ibisigaye navyo Imana nibitwongera nk'inyongera ego ndizera rero yuko niyamara kuba banki nkuko mwabivuze nayarutaye tuzoyaronka kuko turazi ko mudukunda kandi mukomeza kudufata mu mugongo hanyuma kugira ngo ishobore kuba banki biva mu maboko yacu nyene tugakora cyane tukagira amaversement amarotre amaversement gutyo nizera ko bizogenda neza yego Chantal kubera iki tutokwigumira muri microfinance hanyuma mwebwe muje mu yandi mabanki ko mona amabanki ariho ko mwaturengeye kubera iki tutokwigumira aho twibere hanyuma mwebwe mu dodora hande murakoze kumpa ijambo oya nukuri ahubwo tuje ku mavi kazoza itera imbere vraiment ibe banki ibaye banki nukuri mu bantu bazocelebra turimo turabambere kuko dukeneye gutera imbere nta yandi banki dukeneye oya nukuri sinzi wambaje ngo gute ngo nta yandi banki none ngubona gute ndibuka ko ndafite agakonte muri KSB kakera bakambaza ngubona gute ngo KSB yicigaya ku mutima nti naco ndabagaya ariko nta n'ideni nzobasaba uko je ndazi aho ndi mu muryango unkunda nagiye kwiganira ivyanje bakanyumva ego bakamfata mu mugongo turifuza cyane ko kazoza iba banki ego gusubira inyuma ntibirimwo kugira natwe dutere imbere gose imbere ni heza tubona kure cyane ego tubona kure haraho tugomba gushika burya ntiturashika haraho tugomba gushika kazoza nibe banke vuba Imana bidukorere Deni kibazo ni cakindi nyene urumva banki situke tuvyiha situke tuvuga uca mu gitondo ngo turabaye banki hariho amategeko araba amashirahamwe yo kubika no kubikuza ubona kazoza yokwigumira ukunyene twohindura wewe nka nyene kazoza nkuko ngomba bisubiramo ngomba nsubiramo ni yabene gihugu amahera dutanga na yabene gihugu sazi kandi urumva nubu n'abanyamutahe ni baba ni nyene ni mwebwe n'abakiriya n'abene gihugu bo ico no kunganira iyo jambo kuje kubango kazoza ngisubira inyuma mu bisanzwe hajya son excellence mukuru yuko barahimiriza bene gihugu bakore ro baje ku kivi uva barabivuga nibashe kuri tele barabivyo bakora ko ari byo umurindi uri mitamba bene gihugu urarenze ari baza kuvyara abana babiri cyangwa batatu bari batanu watanga ku nzu y'icumba kimwe utaza kwagura uva kazoza yatangwe ifise umwana umwe igeze ko no babiri igeze ko no batatu none uva bya vyumba bitatu tukuvyagura ejo tukiruza mu bushitsi kazoza maze kwaguka itakuba banki kuko n'abana bamaze gukura ifuki basohora baje mu bibi kazoza kirakura ubwo batangura ubu byataba batanguranye ntibakira abana bazwa kandi ikindi kigoye ni twumvise ibiharuro iyo bigeze amahera abanywanyi abene gihugu babika muri kazoza bisobanurwa yuko ukugwiza umwimbu byageze ku rundi rwego hanyuma rero ugaca wiyumvira ati none ufise ayo mamiliyaridi abene gihugu babikije no kuvuga yuko ivyo bariko barakora bigeze kure baje kugusaba amahera kavuga ati jewe wa mugambi ngira nugurure mu cankuzo ngira nugurure ingozi ucu bigenza gute
Felix Oui. cubigenza gute kubera urumva ucumana muri ya ntambamyi yo ku uwo ucubwira ya ntambamyi yo kuba limite y'amahera ushobora gutanga kubera uburi microfinance none twobwira abanywanyi ati ayo mahera yanyu muraba handi hano muyatwara mugabo ntibemera baremera ga Felix aya je nibaza nkuko bagenza nje babivuze ni ikintu cyo gusengera hama tukanakora hanyuma nyuma y'ivyo twiteze ko nyene bizokunda kuko hamwe reka ndabivuge mu yindi mvugo nkamwe bidakunze na Kazoza yo hahombera kubera arumva yivyaye umwana agakura aragera ahantu yumva ati kuvyo kuri ubu nabaye umusore nkeneye kurongora nabaye inkumi nkeneye kuba kugwana cyane igihugu mugabo cyane rero igihugu urumva rero ndiko ndaraba n'igihugu cyo hahombera kubera urumva wari ufise abantu ibihumbi bitatu na karorero hama bakagabanuka hari intambwe tuba washitseko rero nkavuga ati nico twosengera tukanakora kugira ngo kumbure nibabemerera ko iba banki bikunde ko abamaze gukura bari mwirishira hamwe bikunde ko tugumaho bagumeho bose hama tuje kuyindi ngazi yo hejuru hama igihugu nyene kibanda cyatura koyoko mu makori dutanga mu buryo canke buriya gutanga ubuzi prisi tuzoba turiko Kazoza iraguka niko natwebwe nk'abanywanyi tuzoba turiko turaguka twongera twagura bari cyo noshikiriza Dora muvyiteguriye gute ico kintu abanywanyi bose bariko barasaba kandi kije hageze niko novuga kandi cyane igihugu cyohungukira kuko urumva ibikorwa murabizi amaproje murayabona muguma mugwiza mwe muri abo twita ba entrepreneur kuko umenga ni muhaga muguma mutangura ibindi mwagura mugabo nivyo bikwiye kuko twumvise ibiharuro y'abakeneye akazi ugene bangana ku mwaka twumvise turazi ingorane y'amadevize mu gihugu turazi igihugu gikenera amakori ivyo byose biva mu kugwiza umwimbu mubiteguriye gute twebwe nkuko mwavuze hari amategeko agenga amashirahamwe yo kuzigana no kuguranana donc ama microfinance nkuko bavuze yuko bageze ku yindi ntambwe hari ukuntu iryo tegeko rica ritwera intambamye nkuko mwavuze ati hari abahereye ku ngurane nto ubu bageze ahantu bavuga yuko ayo twahora tubaha atakibakwira donc bagakenera nk'amakredi sununuye gatoyi mugabo natwe kwera ko aho hantu dashobora kurenga gasanga tuko turababera intambamye muga tutabishatse rero turaronka vraiment baradutera kamo ati ni muji imbere kugira ngo natwe murana ko twateye imbere mugabo ntiturashika dushaka kwisurpassa kwirengera bakamaduca ko ati mudushikira imbere mudufashe kugira ngo turonke umutahu fadika kuko muri aho onye nkuko yavuze baratanga akazi amakoro mu gihugu akinjira igihugu kikabona gutera imbere kuko gitezwe imbere n'abenegihugu none ari hamwe mu ronsugo ruhusha mwe muriteguye murabona iyo biva niyo bica yego biva muri twebwe biva muri bonyene oya mvuga abakozi kuko urumva n'urundi rwego n'urundi rwego si vya bindi mumaze mu myaka 10 yego yego antuka je mbona yuko turi assez préparé twiteguriye imyaka 10 mwarize ibitari bike ku buryo nibiri imbere bitotunanira niko novuga murakoze cyane reka duse n'abasozera kino kiganiro mugabo nashaka mpe akaryo umwe wese ngaha agira ijambo rya nyuma ashikirije kandi mwakoze cyane kutwitaba reka mere kuri Francine akajambo kanyuma Jenny waje yuko atarakanyuma muri iki kiganiro muri iki kiganiro nizera ko
n'ikindi gihe nimwadutuma ko tuzobitaba hanini akajambo kanyuma numva nosozerera ko nuko twogira umwete nimba uyu munsi les jeunes bakeneye akazi ni benshi cyane ariko nibumva ko bashobora gukoresha amaboko yawo ntazajya gusaba akazi ngo nshaka gukora iki banza kwanza umenye uti intumbero yanjye ni iyihe shobora gukora gute bishobora kugenda gute twese twabitanguye turi abanyeshuri ariko uno munsi bisandi hano byatugejeje bisigura ngo iyo umutwe uri kurawukoresha ukiri muto ubu sinzi ngeno bivuga ubu kiri soft kuntu urafata n'ingoga uramenya uti uyu mukiriya wanje amaze kuntumbera akunda iki yankiki mbega ni sensi yihe ndiko ndamwakiramwo imukwega gusubira kumva avuga ngo nkeneye kugurira uyu muceri kwa kanaka cyangwa nkeneye gukora uko numva rero nkuko kazoza ari abene gihugu ni yacu ni yabo twogira umwete wo gukora hanyuma nitwiteza imbere tuzoba dutegeje imbere igihugu hanyuma kandi tuzobaho neza numva ariho kajambo musezerera ko murakoze cyane Francine reka rero turabe kuri Chantal nawe murakoze je numva notera intege nta n'ikindi numva notera intege nk'abantu bataratangura gukora ikintu cyitwa business uko ingana kose ntibisuzugure uko boba bangana kose uko iyo business yabo projet baba batanguje uko bingana kose gato karakura gikuru saho utangurira ego gato karakura n'ukuri naravyibonye ko nabibonye no ku bandi gato karakura notera intege imiryango abapapa abamama urwaruka baze muri kazoza nimba banifuza gukora hari ukuntu ushobora kuba wumva by'ukuri bikubiramwo ariko ukamenga nta buryo urabona barakwiye kuza bakegera kazoza irabafasha bivanye na projet bazanye bakabaganirira kuko kazoza n'umuvyeyi mu ntumbero yo kwiteza imbere natwe ubwacu n'igihugu cacu kandi nukuri numva notera intege abantu bataragira ico bakora na cane abakenyezi cane abakenyezi mukenyezi atacu ufise ukora nukuri uri kurabaho ubuzima butari bwo numva no batera intege bagwiza umwimbu nibaze bagira ivyiyumviro vyagutse nibaze bankubukene mu miryango bankubukene mu gihugu bankubukene kandi vyose biragenda neza bifatanije na kazoza ndabizeza ko ibintu bizogenda neza murakoze yego urakoze cyane ahubwo mwebwe Felix namwe akazamuka nyuma dusozera ikiganiro murakoze kamvuge nk'ibintu nka bibiri bishobotse bwa mbere na mbere turabashimiye kuba mwaduhaye aka kanya kugira ngo tugeranire ikiganiro tugire ico tuvuze nco dushikirije kandi ibyo twavuze byose n'ukuri hama ijambo rigira kabiri nuko igihugu cyangwe abantu bose bari mu kino gihugu n'abari hanze umuntu ataramenya ko gukorana na banki vyoba ari vyiza je no muhamagarira ko byokorana na banki kuko jewe ndamaze kuzana muri Kazoza Finance abantu bashika nka 5 kandi mwabo ndibuka ko harimo abahungu bahejeje ishuri babiri bahejeje university mugabo turakiyaga hama ndabavariza ndiko nkubu ndabaraba bose ko ari abantu 5 aho bageze ndaryoherwa umva banyita nk'umupapa wabo kubera numva narabavyaye muri business narabavyaye mu rudandazwa narabuguruye ubwenge mu yandi majambo rero nkacamona ati hari abandi baba bagikekeranye ati zo banki mukorana nabasuma canke muraraba neza ibintu nk'ivyo mugabo ugiye kubiraba ku by'ukuruta gusanga igihugu kiratera imbere amemita na wewe ugatera imbere kubera urafise uburi kana gufata mu mugongo
hari ikintu numva burya bibiri ivuga yuko amafaranga ko ari ibimari vya vyose ikintu rero bibiri birinzi ivuga ko ari ibimari vya vyose burya ntiba iri kirafye bivuga nyine ko ivyo bimari rero bwa wundi namba tumaze kumenya ko amafaranga ari ibimari vya vyose bisigura ngo ivyo bimari umuntu wese yarabikeneye kuko mwisi duhura n'ibintu vyinshi urakenera ibintu vyinshi washaka kuba ufise vision y'ahantu ushaka gushika mugo ukabona ati narinda hakeneye nahabona mugabo ndabuze bimari vya vyose rero kumenya ati ndafise ahantu nododora boraba ibikorwa mfise boraba ivyimviro vyanje bakanariza bakabona ko bomfasha tugakorana nabo namvume ngahubwo umuntu wese arakwiye gukorana na banki rero nkavuga ati umuntu atobaye yarabwamenye ivyo bintu no muhamagarira kuza muri Kazoza Finance kuko jewe ndabivuze neza nakiriwe neza kandi no tubanye neza yego numva ari cyo norangiriza ko murakoze okay ucigike uvuze cyane ku ntumbero ya kabiri yatumye dutangura tugitangura mu gihugu hagati abantu bari munsi y'ibice 3% nibo bakoresha amabanki yego urumva ko ari abantu bake cyane mugabo ubunye bikaba biko biragenda hejuru byaba ibice 10%. okay Deni akaja mu kanyu ego bo haca mu kanyu kuri ndayo baba duteramanye atumviriza natwe twabumvira ikintu kimwe nashitse kwibuka jewe namenyekanye cyane kubera Kazoza uzi ku mpamvu ye je nibuka nkora na Kazoza ndeye masiyoni nabonye umuchef d'agence iyo banki sinayivuga asanga ku kazi ngo ari umuntu president wa banki kanakira gukene umusangi kiri muvugana ati kubiriye gote tuva gukora na Kazoza kandi bisanga muvuma ati none ko muje kumenya gasha maze gukura ubanaza guhemukira twatanguranye wanyizeye nkiri muto no kuri hano makwintumwa abecha ati basi kuraba amasati basatira ati basi ni muri nzo bayinyisho hasi umanya na office ukora ko ndi mu kazi y'ibintu nk'ibyo icyo nacyo ndagishimira no kuri cyo no kwifuza cyane kubuzima bwa Kazoza no kuri kuri jewe nimba kuri tumviriza no kuri nkaje niryoherwa yuko kubona two dukora dutera imbere twifuza ko tuteze imbere n'abandi cyo ndakifuza cyane mujye mugambe ko aravuga tworore urabako je nabitanguye kandi ibyo byose maze kugereza nk'abajene akazi abajene 10 nubu ngoma ngiri sero no raise ni nkoko nta kandi kazi nibibagira inkwavu byose korora byose ni byiza kuri twebwe kubona dukora gutera imbere bivuye mu mwimbu muri Kazoza mu minsi two dukoresha amafaranga make yaje guca dutera imbere dutwira amaferme y'ubworozi cyo twifuza ko Kazoza yo ba banki byihute umutabaye banki muko muradusubiza inyuma natwebwe ntibituvako tuzobarondeka aho muzobivuga abyifuza cyane Kazoza be banki ku buryo yuko twe tuduze natwe y'amapipiniere yacu bakaraduza yego Wajye ndibuka abajene benshi baraza Dubai iyo ferme natango y'ubworozi benshi ibyo byo Dubai bacu babiheba kuna kinda ndabikisha umwuga wo kudandaza amagi kandi bagati ukuri umwe twataye Dubai akunda takubona ngo amagi yunguko ngo Dubai twataye umwanya utugiye kuranda amafaranga muri Dubai bikira ati mwa akazi mugasiga nyene mugiye bajene kenshi kibisha ni kimwe Muno bwati fatajya amase y'inkoko yashore. Cumengo no mucafu shore. Amase y'inkoko ni business komeye cyane. Amase meza cyane. Ni produce ibintu mu gihugu utotanga. Amagira budandaza amagukura wambaye agashati kameze no cumengo nakazi kagayise. Akoro maze kujya muri system y'akazi maze kubona inyungu yabyo. Yego. Ko naho ugiye uzokora ibiri inyuma yawe. None ujya muri hoteli Dubai no kwimwiki abo ndatanga nuko twifuza cyane no kuri
nimba banki nkuru y'igihugu itwumviriza no kuri amara yacu nitunya kuze kazoza banki kuburyo natwe twagura imitwe kuko bamwe batuzirika badufata turi abana tubona ubwa bwenge bw'abana nyine ariko badukujije natwe twinze ivyumviye turabyusa cyane no kuri cyo kimba bishoboka bagidukorera cyo turifuza ko twakora guteza imbere igihugu koze cyane murakoze cyane Deni nibaza yuko igikuru nuko tugwiza umwimbu igikuru nuko ubuzi buboneka hama bisigaye nukuduga uruhusha kugira ngo tubikore kandi nibaza ko ari mu ntumbero n'inyungu y'igihugu n'abene igihugu murakoze cyane kuri kutwumviriza kudukurikirana kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mu gihugu cyose ikiganiro cyari Beyond Boss naje nakibashikirije Claude Nikondeha mugume mukurikirana ibiganiro bya Kazoza FM murakoze